Nasubiriye kuguha ikaze ndaguha mwiriwe canke se mwaramutse bivanye naho uherereye uye kudahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya buri munsi tudahema kubashikiriza kuri iyi ndebesha kure yanyu ya Isange TV. Kuri uyu munsi rero turabafisiye amakuru agiye atandukanye nk'uko dusanzwe tubashikiriza, aho turi buze kuba rero tubashikiriza amakuru ariko aravugwa cane cane hanga mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no hanze yacu, aho bigenda bibona inkuru zitandukanye turakomeza twizibashikiriza nk'uko dusanzwe dukorana neza. Iyi rero ni Isange TV yanyu nk'uko musanzwe muyikoresha, kandi rwose ishene yanyu irabasha kubashikiriza amakuru ku buryo bw'idonido bivanye n'amatohoza aba yakozwe. Amakuru aheruka kubamenyesha ko ibiziga biriko bigenda biboneka mu gihugu cacu c'u Burundi, cyane cyane vy'impunzi z'abanyakongo ziri mu makambi atandukanye, zagiriza ubuyobozi bwacu bw'u Burundi kuko butariko burabitako uko bikwiye. Ndetse rero muri makuru naho turabwira yuko umukenyezi n'umwana wiwe batowe ibiziga bariko baragerageza kujabuka baja muri RDC. Aho rero kuko urumva ko n'ubundi bikomeje kuba ariko komeza bicicikana, ariko ndaje ndabaramburire ino nkuru ku buryo bw'idonide. Nibutse wewe utari wafyonda subscribe canke se sabone bivanye bivanye nuko rero na YouTube yawe ukoresha ururimi ifise kugira ube wabikora ukore na share canke se partage, maze turushaho kujya tubana neza. Rero ese byifashe bite hano mu gihugu cacu c'u Burundi? Ndaje ndababarire ku buryo bw'idonido. Tudatevye reka tubagezeho intanguro iriko ibicika ivuga ko umukenyezi n'umwana wiwe batowe ibiziga bariko baragerageza kujabuka baja muri RDC. Rero ibi vyabaye mu ntara ya Cibitoke, rero vyabaye mu ntara ya Cibitoke rero kuri wa karindwi ntwarante 2026, ibiziga vy'umukenyezi n'umwana wiwe w'imyaka yababa indwi vyaratowe inyuma rero y'umutaga kuri wa gatanu ku itariki indwi rero kuri wa gatanu. Iyi rero ivyo biziga vyarabonywe hafi isaha 9 z'umuhingamo rero n'abarovyi bo ku mutumba wa Marambo muri zone ya Rugombo. Abo babonye ivyo biziga baciye batabaza ubwo nyene indongozi zaho. Bw'amasoko mu gipolisi, amakuru ya mbere avuga ko uwo mukenyezi n'umwana wiwe bari mu mugwi uturuka muri Kongo wariko ugerageza kujabuka Rusizi kugira winjire muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Uruzi Rusizi nirwo rugize igice c'urubibe kama hagati y'u Burundi na RDC. Muri iyi minsi abanyekongo benshi baba muri zone ya Rugombo baragerageza kujabuka mu gihugu cabo, cane cane mu gace ka Ruvungi muri teritware ya Uvira, kuko babona umwengo agahengwe karabonetse. Kujabuka mu mpisho kandi bigatera ingorane. Umwe mu banyekongo akiri muri iyo zone avuga ko abantu benshi banyika mu gihe bariko bagerageza kujabuka Rusizi hagati ya Rugombo na Nyamitanga. Haraheze iminsi myinshi turiko turabura abagenzi n'abavukanyi bagerageza kujabuka Rusizi hagati ya Rugombo na Nyamitanga. Abenshi baraburwa irengero kuko tujabuka mu mpisho niko yigana.
iyindi mpunzi isigura ko inzara ituma bamwe basa rero n'abiyahura. Amakenga ku bitero mu gihe bariko barajabuka, zimwe mu mpunzi zivuga ko kandi zifise ubwoba mu gihe ziba ziriko zirajabuka mu mpisho. Turikeka ko bamwe mu bantu bafasha kujabuka bagira ibitero kuri bo mu gihe babonye ko bafise ibintu vy'agaciro kugira babibibe, niko uwo wundi w'umunyekongo yemeza. Ivyo biziga bibiri vyaciye bihambwa aho nyene kw'itegeko ry'abajejwe intwaro kuko batamenyekanye. Ivyo biziga vyahambwe mu murima wegereye aho vyatowe. Abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano basaba kandi abanyekongo kwirinda kugerageza kujabuka mu mpisho uruzi Rusizi, bibutsa ko urwo ruzi rurimwo ingorane zikomeye. Kuva mu ntango z'umwaka wa 2026 intara ya Bujumbura imaze gutorwamwo ibiziga bishika 30. Mu mwaka uheze iyo ntara yari ku rutonde rwizishwemwo abantu benshi mu Burundi ku bw'icegeranyo ca Ligue Iteka. Ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu ubu rirakorera mu buhungiro. Nguko rero uko vyifashe, aho abantu barakomeza gutakaza ubuzima bwabo baburira muri uyu mugezi wa Rusizi, aho ukomeza utwara ubuzima bw'abantu. Ibiziga biratorwa umunsi ku munsi hafi nyene y'uwo mugezi. Rero turaza kuba rero twibaza, ese aba bantu bariko baratikira bava i Kongo baza i Burundi, ndetse n'abandi bava i Burundi bajabuka baja i Kongo, ese biraza guherera hehe ko abantu bakomeje kuburabuzwa ndetse bakomeje kubura gutora akagohe cyangwa se kuba babona agatotsi aho mu bihugu vy'iwabo? Ni ibintu bimaze igihe kandi bikomeje gufata indi ntera, aho usanga rwose abantu bemera guhara amagara yabo aho kwicwa n'inzara, bakavuga bati ahari twokicwa n'amazi aho kugira dusige ubuzima bwacu tubusize rero tuzize inzara. Ni mu gihe rero n'impunzi ziri mu makambi atandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nazo zikomeza zivuga ko naho nubwo zarokotse intambara n'ubundi nta mibereho zifise, nk'uko twakomeje kubatangariza amakuru yacu aheze. Ni ibibazo bikomeye cyane. Abashejwe agateka kazina muntu niba rero bose barebe ico babikorako, kuko ibintu bimaze gufata indi ntera. Aha ni kuri Isange TV, ariko nawe wasanga aho bandanya bareza hose, waba mu gisagara utuweko, waba hari amakuru ugiye ufise, watwandikira muri commentaire, maze n'ubutaha natwe tukajya dukomeza kureba gufatanya kubwira abakurikira ICTV uko ibintu bihagaze hanze ahangaha. Rero reka ngushimire wewe udahwema kubana natwe amakuru n'ibiganiro bya buri munsi. Ndagushimire kandi ndanagushishikarize utarafyonda kuri sabone cyangwa se subscribe bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube, ko waca ubikora. Na wewe ukoresha igifaransa ufyonde kuri partage, maze usangize ababanyi bawe babashe kumenya ikiriko kiraba cyangwa se amakuru n'ibiganiro duhora tubashikiriza. Rero kandi gukoresha ururimi rw'ikongereza arafyonda kuri share, niho arabasha gusangiza nyene bagenzi be.
Nagushimiye rero kandi nitekana umunezero ntangere kuba urubana natwe kandi ugakurikirana amakuru n'ibiganiro tuzaba gushikiriza kuko rwose ni ibintu by'ingenzi cyane wowe ujye ukomeza ubana natwe kandi uzakomeza kubonamo inyungu nyinshi ndagushimiye komeza kubwira ibihe byiza kandi utekane aho uri hose ku mpande enye z'isi aho rwose uri wumve utekanye iyi ni isi TV turabakunda cyane